abapolisi bakorera muri komisariya kominare ya Muha baridoga ko bazanywemwo umusivile ngo kandi uwo musivile akaba atabaniye neza. Bagize barabaza igituma ari ngaho kandi atambaye umwambaro w'igipolisi, ngo baca bafatwa nk'abansi canke bagafatwa nk'abagomba gutera akajagari. Uyu mubona rero ngo bamwita Gasongo, akababa kuri komisariya y'igipolisi, ngo akabarara mu biro. Abapolisi barabajije igituma uwo muntu atonda ngaho, ntibaronka inyishu. Uwo muntu ivyo akora vyose avuga yuko ari umupolisi. Eka mbere ngo arafata n'abantu, kandi abantu bakavyemera kuko babona yuko akorera mu gipolisi. Eka mbere ngo yitwara nk'umuntu w'umushefu. Ngo abapolisi bamubonye baragira n'ubwoba kuko atanga raporo ku bashefu babo. Abo nabo akaba aribo bamuzanye ngaho. Abapolisi rero bati nukuri turaruhijwe n'uyu muntu, ntitwumva ukuntu twoshobora gukorana n'umuntu atambaye umwambaro kandi uwo agakora ibikorwa vyiwe yiyitirira yuko ari umupolisi. Bati hanyuma twagira turavuga akadutera ubwoba. Eka mbere ngo barafise n'ubwoba ko umunsi umwe ashobora guhitana n'inkoho, agakora ibidakorwa mw'izina ry'abapolisi canke akabagirira nabi. Abapolisi bo muri komisariya ya Mukaza rero bagasaba yuko ivy'uyu muntu vyomenyekana, bakamenya yuko ari umukorege canke umuntu bakorana, canke bakamenya yuko yazanywe n'ibindi. Komisariya kominare Mukaza, amazina yiwe tumuzi kw'izina rya Gasongo. Uyu muntu nukuri twagomba mudufashe, twarabuze aho twitura kugira turabe uko yotuvamwo. Yaraje azanwe n'umukomiseri kominare Mukaza, bamwita Katimana Alfred. Hanyuma agenda Ikobero, agarukana n'uwuje kumusubirira bita na Katimana Emmanuel. Uwo nawene yashitse aba amutanga koromize, aho uwo Gasongo atanu bamuvugana atamucana n'uwaka yaba mu bapolisi, kubera ko ugize ngo uracamuvugisha vya bihangange nyene bisanzwe bimushigikiye vyitwa yuko abiha amakuru, ico bita informateur, ngira muca muvyumva. Nukuri twashaka mudushikirize akajwi gashike hejuru, kumbure turaba abajejwe igipolisi nabo yuko bovyumva bakaraba ukuntu bamukura. Ubu arara mu biro igizwe n'abaopeki. Twarakomye induru ati nyabuna nyabuna umuntu mudukuremwo, kubera inguvu nke ntaho bishika, ahubwo wewe ubivuze baca babona ko umengo ubaye umwasi, bigasaba ngira yuko baca banakubona nk'uko umengo ubaye igicibwa mu bandi abapolisi. Nta muntu n'umwe yubaha, nta muntu n'umwe w'umupolisi atinya, atubwira yuko yarungitswe n'iperereza. Mwongeye n'abajejwe iperereza ry'igihugu bakatubariza bakumva yuko vy'ukuri uwo muntu aribo bamurungitse, vyoba mukoze nyakubahwa.
urumva yuko yaje ku ntwaro y'uwo bita Ntakarutimana Alfred, Colonel de Police, yahavuye agenda ikobero, hanyuma hagaruka uwo bitwa Ntakarutimana Emmanuel, bamuha Colonel de Police ariwe atwara akarere ka komine Mukaza kuno musi, baca bamuha na Koromize. Ubu rero iyo nshuti mubona ngaho Felix Gakiza muri komine Mukaza, abamuzi ni abenegihugu bo mu Buyenzi, Bwiza, Nyakabiga, Aziyatike, abo yagiye arafata atanga ngo badandaza inzoga zitemewe n'amategeko, izo bita kiki. Urumva yuko aca aronka inguvu z'ikirenga kubera abo bantu babiri abasanzwe ari izo nkuru. Twashaka n'ukuri muduterera akamo muzaba mukoze. Nk'uko bariko barabisaba natwe twumva biteye amakenga. Bugingo uyu muntu aba mu bantu b'umwambaro, akaba mu nzu bakoreramwo canke mu biro bakoreramwo batazi akazi akora. Rero ababijejwe nibakurikirane iki kibazo, kuko n'ahandi ko bari gucanga inzego. Ivyo baba bariko baragira vyoba ari ibintu bidakurikije amategeko, ari vyo bamutuma akabagamburukira, bovuma bamuha nimero matrikire, n'abapolisi bose bakabimenya, bakamenya ko yahindutse umupolisi, akaja muri formation, hanyuma yihejeje agaca aza gukora ako kazi yohabwa n'igihugu. Ubwo bwoba bubaye ubutungane, abapolisi boheza bakamenya yuko baronse umukorege wabo mushasha. Hamwe ibi bintu bitokosorwa, igipolisi c'u Burundi cohindura isura, abantu bakagira aho biyumvira bati none abo n'abapolisi canke n'abasivili. Ibaze namwe umuntu agira iterabwoba ku bapolisi baba bafise inkoho, hari akantu abanyagihugu nabo murumva yuko abashigikiwe kanatsinda guhagarikiwe n'ingwara avoma. Ababijejwe ibi bintu nibabikosore hakiri kare. Hategerezwa kubaho itandukanirizo ry'abapolisi n'abasivile. Akenshi sinavyiza ko abapolisi bashobora gukora akazi batambaye umwambaro w'igihugu. Mu gihe ibintu bigeze nkaha, ababijejwe ntibabikosore, abanyagihugu babonye uyu muntu barashobora kwiyumvira yuko akoreshwa mu kugira ubube gito butandukanye bwo kubagirira nabi, hanyuma ukasanga barihaniye. Ni vyiza rero ko igipolisi coja ku rutonde kigakorwamwo n'abantu babifitiye uruhusha, abantu bafise nimero matrikire, abantu bazwi n'igihugu. Bitabaye uko naho kuba ari ugutera confusion mu banyagihugu. Turizera rero yuko ababijejwe bumvise akakamo kandi ko bagiye kubikorerako. Twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.